Abari bitavye ivyo birori vyo kwibuka umugwanyi mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bari bagizwe ahanini n'abategetsi batandukanye, harimwo umukuru wo mugambwe umushinga amateka Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshinga amateka Pio Ntavyo, hanyuma n'abandi banyacubahiro batandukanye baturuka muri uwo mugambwe. Ibirori vy'uwo munsi vyatangujwe n'inkuka y'imisa yabereye ku mpanda nyene, ahasanzwe mbere hari n'icibutso c'abagwanyi bitangiye abandi mu muhari CNDD ukiri ku rugamba. Muri iyo nkuka y'imisa patiri yaremesheje iyo misa akaba yamenyesheje ko ari umunsi wo kwibuka abitangiye abandi ku rugamba, ko abantu rero batari bakwiye kubiha izindi nsiguro. Ivyo kandi bikaba vyaciye birangwa n'urugendo rurerure rwagizwe n'abantu batari bake baturuka muri uyo mugambwe bagana ahasanzwe hari intatemwa zabo baguye ku rugamba. Mumenya ko ibirori bijanye n'uwo munsi wo kwibuka umugwanyi muri uwo mugambwe CNDD-FDD vyaciye bija kubandanyirizwa ahasanzwe hari ingoro z'uwo mugambwe hatandukanye, haba ku migwa mikuru y'intara no mu makomine hano i Bujumbura. Ivyo birori bikaba vyagiye kubandanyirizwa ahasanzwe hari icicaro c'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu.